Ndabaramukije cane bene data bakunzi b'ikiganiro umutsima w'ubugingo, amahoro y'Imana, kugubwa neza no kuranirwa mu vyanyu no mu banyu aho muherereye nivyo ndabipfurije. Muteramenya na jewe Janvier Imana irambona, nsanzwe mbatunganiriza nkongera nkabashikiriza kino kiganiro umutsima w'ubugingo hamwe n'ibindi biganiro bitari bike bisanzwe bicishwa kuri runo rubuga rwitwa Ntamburidahita TV. Aha naho twumva nk'ikiganiro igitondo gishasha, aho duha tugerageza kuganira namwe ijambo ryo mu gatondo ngo ritubere impamba twirigwana mu bikorwa vyacu vya misi yose tuba tugiyemwo. Hanyuma kandi hariho n'ibindi biganiro duha tuganira namwe, ivyo navyo ni nk'ibiganiro bijanye n'amagara y'abantu mu kiganiro yaga muganga, canke mbere n'utuntu n'utundi bivanye n'icigwa umuntu aba yabateguriye. Ndafise amajambo ngomba ko dusangira namwe muri kino kiganiro umutsima w'ubugingo cuno musi, kandi mu ntumbero kugira ngo turabe ko twokoresha umwanya neza, nagomba ngo tuce twinjira mw'idonido ry'ikiganiro cuno musi. Dusoma amajambo abonekana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka. Duca dusoma igice c'13 umurongo wa 22, tuce tugeza ku murongo wa 24. Havuga ngo ari mu nzira ahita mu bisagara no mu mihana yigisha ari ku rugendo aja i Yerusalemu. Umuntu aramubaza ati mugenzi, mbega abakizwa ni baki? Nawe arababarira ati mushishikare guca mw'irembo ripfunganye. Ndababwira yuko benshi bazogomba kuricamwo ntibabishobore. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutsima w'ubugingo cuno musi. N'amajambo ngomba ko dusangira tuyaronderemo ijambo rivuga ngo mushishikare gukizwa. Imana yacu nihimbazwe. Ngaha turavye ahantu ngomba ko dukura iryo jambo nahavuga ngo mushishikare guca mw'irembo ripfunganye, kuko guca mw'irembo ripfunganye nugukizwa, nukumera uko Imana igomba yuko umuntu amera, hanyuma kanka ivy'isi vyose agakurikira Imana, akikorera umusaraba wa Yesu Kristo, agakurikira Yesu. N'amajambo dusomye tugomba dusangire. Kumbure birashoboka ko ariyo rya mbere wewe wowe ukurikiranye bino biganiro vyacu. Twagomba gucishamo gatoya tudatevye twibibutsa ama platform dukorerako. Ni kuri YouTube na Facebook na WhatsApp, mbere na Snapchat hamwe na TikTok. Aho hose ukeneye gukurikirana ibyo tuhacisha wandikamwo Ntamvura Idahita mu ijambo rimwe rifatanye uko nyene, Ntamvura Idahita TV. Hanyuma rero uca usangaho ivyo tugenda turacisha ko, haba kuri WhatsApp, haba kuri TikTok, haba kuri YouTube, haba kuri Facebook, haba mbere no kuri Snapchat. N'amajambo rero, aya majambo dusomye tubonyemwo ukuntu Yesu Kristo yariko yigisha akobeje, nk'umuntu atagomba gutakaza umwanya. Murazi noneho mbere yuko n'umwanya yamaze kw'isi atari umwanya muremure, ni imyaka ishika nko kuri 3 n'igice niyo yamaze ariko arigisha. Nyuma yuko yaratanguye igikorwa ciwe, yaratanguye ministere yiwe ku myaka 30. Hanyuma rero ngaha tubonye Yesu yariko arigisha, kandi iki gihe nyene tubonye mwano majambo cyangwa se dusomye ano majambo, nta gihe kinini cari bwahere, hari hakiri mu ntango. Yari hakiri novuga ngo mwigisha mushasha, umuvugabutumwa mushasha. Nta gihe kinini rero cari kihaciye atanguye kwigisha abantu ubwami bw'Imana. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero ngo akiriko yigisha agenda mu mihana mu bisagara hirya no hino, ngo haca haza umuntu. Rero uwo muntu ntitubona neza yuko kumbure yamusanze ngaho kwibarabara, abantu bashengereye baraba, canke kumbure muri bwa ryavuga butumwa duha tubona abantu bigisha, ugasanga bariko baragenda bigisha mu nzira mwibarabara. Ariko mugabo tubona ngo umuntu umwe rero ngo aramubaza nimba yaramusanze ngaho kwibarabara, nimba bari kumwe na Yesu, hamisha kibaza kumva kiramujemwo.
ibyo sivyo tugomba gushimika ko mu kiganiro cacu umutsima w'ubugingo cuno munsi. Tugomba gushimika ko n'amajambo yamubajije hamwe n'amajambo Yesu Kristo yamwishuye. Uyo muntu rero ngo amubaza ngo mugenzi, mbega abakizwa ni bake? Imana yacu nihimbazwe. Mbere nasomye nko muri Bibiliya y'Igifaransa aho usanga imvugo bakoresheje yavuze nk'aho umengo ngo yemeza avuga ngo mbega ngo abakizwa burya ngo si bakeya. Umva nk'aho umengo abantu ntibashobora gukizwa, nk'aho umengo inzira y'agakiza, nk'aho umengo gukizwa ntibikunda, biragoye, ntibyoroshe, ni amananiza. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero ngaha rero reka twisinge ino mvugo bakoresheje muri no Bibiliya yacu y'Ikirundi. Aramubaza ngo mbega abakizwa ni bake? Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero usomye neza ugakurikirana ino nkuru usanga mu by'ukuri Bibiliya ntidondora neza, ntitwexplica, ntidusigurira, ntitwereka yuko uyu muntu yabajijwe kino kibazo nawe yari yamaze kwakira Yesu ngo amubere umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe. Bibiliya ntitwereka yuko uyu muntu nawe yari umukizwa, ntitwereka yuko yari ryo rya mbere yumvise Yesu Kristo yigisha cyangwa ko yari amaze igihe. Ariko mugabo kimwe mu vyonzi vyovyo nuko akenshi abagwiza amajambo, abakunda novuga ngo kwitanganiza mu majambo, abashira imbere akarimi akatari gakunda gusanga abo bantu ibikorwa gushira mu ngiro novuga ngo bafise amanota make cane gose. Ukunda gusanga abo bantu imvugo itajana n'ingiro, ibyo baba bariko baravuga, ibyo baba bariko barabaza ugasanga ntibijana n'ingiro. Imana yacu nidutabare. Kindi naco kandi Bibiliya ntitwereka yuko uyu muntu yoba kumbure yari umumenyesha makuru, yoba kumbure yishakira amavyuzi. Urabona ko muri kino gihe cacu hari imbuga ngorokana bumenyi, hariho amanovanga imbonesha kure canke se insamirizi zo ku buhinga bwa none, aho usanga abantu bashobora kurondera inkuru muga bishakira gusa yuko ivuma baronka amavyuzi barabwe, hanyuma ibinyamakuru byabo bigirente novuga ngo vyamamare. Kandi mbere na Bibiliya ntinatwereka neza ngo tubone neza yuko uyu muntu yoba yari umuntu yari mwiperereza ariko ararondera kumenya yuko Yesu afise abayoboke benshi n'ibindi, nkaho yoba yari mwiperereza ry'abagwanya Yesu, kuko Yesu yari afise abamugwanya batemera inyigisho ziwe. Muzobona amakuru menshi aho yakijije n'umuntu mbere ngo kwisabato, umukuru w'isinagogi, umukuru wanovuga ngo w'ishengero, umwungere w'iryo shengero ngo acarashavura mbere ngo no kwitonganya, aridodomba mbere ngo abwira abantu ngo hariho iminsi 6 mukwiye kuzamo kugira ngo mukizwe, nimba mukeneye gukizwa mugabo apana kuza kwisabato. Urumva yuko ico kinataragishigikiye namba na gatoya, kandi yaritwa ngo yari umukozi w'Imana. Ariko mugabo kandi ngaho umuntu ariko cyamubaza ati none kubera iki iyo minsi yindi yose wewe wemeza yuko ari abantu bakwiye kuza hanyuma bagakirira ko ingwara bagwaye, kubera iki wewe nawe muri iyo minsi utabasengera ngo bakire? Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cacu cuno munsi, kandi Bibiliya ngaha dukurikiranye neza dusanga rero Bibiliya yerekana yuko Yesu Kristo mu kwishura ico kibazo yabajijwe n'uyu muntu ngo mugenzi, mbega abakizwa ni bake? Iki kibazo mu kucishura usanga Yesu Kristo atishuye atumbereye wa muntu wenyine, ahubwo yishuye uyu muntu abajije kino kibazo, hanyuma agira ko nk'umugi w'igisahira yishurira hamwe n'abandi bose bashobora kuba bafise kino kibazo. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro umutsima w'ubugingo cacu cuno munsi.
niho rero mu kumwishura hamwe no kwishura bano bantu bose bari kumwe na Yesu, urumva yuko yaciye yishura, kuko ico kibazo vyabonekana ari ikibazo cyane uvuga ngo gifitiye inyungu bose, kiraba bose, uri ngaho n'uwundi yoba gifise n'uwundi yozogira ikibazo nk'ico. Hanyuma Yesu Kristo arabishura ababwira ngo nawe arababarira ati mushishikare guca mw'irembo ripfunganye. Ntiyabwiye wa wundi gusa abajije, ahubwo yabwiye abo bari kumwe bose, n'abigishwa biwe n'abari ngaho kuri iyo nzira n'abandi bose bariko baravyumva. Arababwira biyadiresa, akababwira ngo mushishikare guca mw'irembo ripfunganye, ngo ndababwira yuko benshi bazogomba kuricamwo ariko ntibabishobore. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutsima w'ubugingo cuno munsi. Mwene majambo rero ngaha Yesu kubabwira gutyo ni nkaho yarababwiye yuko ico kibazo bariko barabaza canke n'undi muntu wese yoba gifise muri we, ico kibazo atanyungu gifitiye ubwami bw'Imana, atari co bakwiye kwitwararika cane, badakwiye kurazwa ishinga n'ico kibazo. Mwababwira ngo mu bwami bw'Imana mwebwe ntimujejwe iperereza. Imana yacu nidutabare. Mu bwami bw'Imana aribwo ndiko ndavugira, kuko uravye neza usanga ijambo ry'Imana ritwereka ngo mu nyigisho yatanguriye ko yahereye ku nyigisho zivuga ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Imana yacu nihimbazwe. Rero ni nkayabwira ngo mu bwami bw'Imana mwebwe ntimujejwe iperereza, ntimujejwe guperereza ngo mumenye yuko ari bake canke ari benshi, ko kumbure bakizwa neza canke badakizwa neza. Ico guperereza abakizwa uko bangana n'uko batangana, sico mujejwe mu bwami bw'Imana. Mwene majambo kari ni nkayababwira ngo mwebwe mu bwami bw'Imana, ubwo ndiko ndabigisha muri zino nkuru z'ubwami bw'Imana, muri buno butumwa bwiza bw'ubwami, ntimujejwe rusansuma, ntimujejwe gusansuma, ntimujejwe ibarura, ntimujejwe iyandika ngo muze murandika ngo uyu munsi hakirijwe bangahe, uyu munsi hakirijwe 10, uyu munsi ntimujejwe rusansuma. Mwene majambo kandi ngaha ni nkaho Yesu yababwira ngo mwebwe mu bwami bw'Imana ntimujejwe statistique, ntimujejwe gukurikiranira hagufi uko ibitigiri bingana by'abakizwa bakijijwe neza by'ukuri, bakijijwe bakiriye agakiza. Ekaye mwebwe iby'amastatistike ko ariko araduga cyangwa atari karaduga, iby'uko amakurbe yerekana ibitigiri ko biriko biraduga cyangwa biriko biramanuka, ibyo mwebwe sibyo mujejwe, ibyo ntibibaraba. Mwebwe mu bwami bw'Imana ntimujejwe itangazamakuru, ntimujejwe kugenda muravuga ngo umviriza itangazo ryihutirwa, haraye hihanye abantu 10, haraye hihanye abantu 20. Ibyo sibyo mujejwe. Ntimujejwe kumenyesha amakuru yuko abakizwa babaye benshi canke bateye bagabanuka, ekaye haba namba. Ariko mugabo ico mujejwe, ico mwari mukwiye kwitwararika, ico mwari mukwiye guha ikibanza kidasanzwe, ico mwari mukwiye kwitaho ijoro n'umurango, mwebwe mwari mukwiye kwitwararika ko mukwiye gushishikara guca mw'irembo ripfunganye. Ico mujejwe mwebwe, mujejwe gushishikara guca mw'irembo ripfunganye gusa, nayo ibindi ntibibaraba. Ibindi bibazo bijanye n'abamaze guca ingene bangana, ivyo ntibibaraba. Ariko ibibaraba, ivyo mujejwe mwebwe, ni ugushishikara guca mw'irembo ripfunganye. Imana yacu
Nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo. Aha mu yandi majambo rero ni nkuko yarababwiye ngo mwebwe mujejwe kugira gushishikara gukizwa. Mushishikare uko bukeye uko bwije, muharanire gukizwa neza byonyene, nayo ibindi mubirekere bene byo. Hariho ubijejwe ajejwe kumenya yuko abakizwa biyongera canke batariko bariyongera, abakizwa bariko baraba benshi canke batariko baraba benshi. Ariko mwebwe devoir yanyu ya buri munsi mukwiye kwitwararika ni ugushishikara gukizwa, ni uguharanira gutungana, ni uguharanira kwihana ibyaha. Umuntu wese uko bukeye uko bwije agama arwana intambara yo kuraba ko atacaha yoba asigaranye muri we, yo kuraba yuko atakintu camwanduje ngo kimwigize kure y'Imana. Iyo niyo ntambara mukwiye kugwana, kandi iyo nayo si ntoya, kuko urondera amahoro bimusaba guhozako kugira ngo umuntu atungane neza, kugira ngo umuntu akizwe neza, abe mu mugabane w'abamaze gukizwa neza, bamaze kwakira agakiza bagacakiye. Ni intambara idasanzwe imusaba kwama iminsi yose akizwa uko bukeye uko bwije, araba yuko hoba hariho ico atarakizwamwo. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi. Nano majambo rero, muri iyi minsi dufise ikibazo gikomeye c'abantu bajejwe gukurikirana abandi, bitwararika ivy'abandi, bababaye ivy'abandi, ko banaka bameze uku canke bameze kuriya, ko naka afise ingeso mbi canke afise nziza. Dufise ikibazo gikomeye c'abantu novuga ngo bamaze kwiyangaja muri rino tangazamakuru, ariko batashizwemo n'Imana, kuko atari umuhamagaro bahamagawe wo kugenda badoriye abandi baraba ngo mbega nakamwe mubona kijijwe, uku kuntu yambaye bona kijijwe, ibi bintu avuga bona kijijwe. Ukamengo bobo bajejwe kurondera amakuru mashasha y'abakijijwe neza n'abadakijijwe neza. Ugasanga umuntu iminsi yose itangazamakuru ryiwe nirisesangura gusa ivy'abandi, ajejwe kuraba agatosi kari mu ngeso z'abandi, ajejwe kuraba ko banaka boba ari abapagani. Kandi wanashaka umunsi yahuye n'umukizwa nyakuri, ntavuga ngo uno munsi nabonye umukizwa atagiramwo ubugunge, atagiramwo amanyanga. Ariko wewe uzomwumva afashe mikrofone, uzomubona ariko arandika avuga ngo aha naka hahiye, aha naka vyapfuye, aha naka vyadabadanganye. Ukamengo wewe ni umuvugizi w'Imana, ajejwe kuvugira Imana nijoro, amenyesha abantu abadakijijwe, abo bitameze neza, abaparanganye, abo bimeze nabi. Ugasanga hariya mu baririnzi abantu umenga afise umutwaro, iyo ataronse ivyo avuga kuri bagenzi biwe, mama nakameze uku, mama naka mwari muzi ingeso ziwe, naka nta gukizwa kwiwe, naka. Ukazosanga iminsi yose yama afise ico avuga ku ngeso z'abandi, yama afise ivyo avuga ku bandi, muga ntuzigera wumva avuze kuvyiwiwe nawe ukuntu ameze, ukuntu yitwara. Imana yacu nidutabara. Ugasanga uyu muntu yamana amakuru, araza abapastori baja mu kuzimu n'abataja mu kuzimu, araza abapastori bakoreshwa n'imbaraga za gishetani. Ugasanga umengo ukeneye kumenya lisi y'abakoreshwa n'izo mbaraga, wogenda iwe niwe abizi. Kugaza naho kwiyumva ati none kugira ngo abamenye mbega ubwo ntibahuriye mu kuzimu, ntibahuriye kwa shetani, kugira ngo amenye yuko naka bahora baji kuzimu. Yabimenye gute ko abagenda ikuzimu ata parking ihari? Nta parking ihari abantu bategera ko imiduga ibajana mu kuzimu, nta aeroporo ihari abantu bagenda mu kuzimu kwa shetani bategerera kw'indege. None naka wewe parvena kubimenya gute? Ugasanga rero abantu
barahari, bitwa ko abakizwa, bitwa ko bihanye, bitwa ko abaririmbyi, bitwa amazina nariya, ariko ugasanga aba bantu umenga ico bajejwe bahangayikishijwe no kumenya ivy'abanaka ko bakijijwe canke badakijijwe. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, umutsima w'ubugingo cacu cuno musi, ugasanga rero hari ukutemerana hagati y'abantu n'abandi. Kubera iki? Kubera hariho abantu mengo bahawe igikorwa co kugirana, co kuvuga ingeso z'abanaka n'iz'abanaka. Banaka barakijijwe, banaka ntibakijijwe. Mw'idini kwa banaka n'abapagani, iwacu ho turabagororotsi, kwa banaka nta kigenda, kurara ya banaka nta kigenda. Uraza amanyanga ariyo, ibi na biriya, ugasanga ivyo umengo ni vy'abantu bajejwe. Ugasanga abantu biraborohera cane kuvuga ivy'abandi, kuvuga ingeso z'abandi, ariko wakurikirana ugasanga nabo si abera, nabo ugasanga ingeso zabo si uko ari nziza gusumba iz'abandi. Ugasanga ahubwo nabo bafise amanyanga akorerwa hariya mu mpisho. Imana yacu nidutabare. Rero Yesu aca yishura uno muntu nk'uko twabibonye muri ano majambo ngaha, kandi ntiyishuriye umuntu wenyene, ahubwo yishura bose bari ngaho, ntaho umenga ivyo bintu bibaraba bose. Kandi koko byari ngombwa yuko nabo babwirwa uko bakwiye kuvyitwara. Bababwira ngo rero mushishikare guca mw'irembo ripfunganye, kuko hamwe bitogenda gutyo, hamwe mutoca mw'irembo ripfunganye, hamwe mwovyanjandwako, hamwe mwobifata ibisanzwe, hamwe mutobigenza gutyo, muzohava mutahira kuguma muvuga ivy'abandi gusa. Muzohava musanga muguma muraba ko banaka bakijijwe canke badakijijwe. Mwebwe mwibagire yuko ivy'ubwami bw'Imana umwe wese akwiye guhera kuri we, akwiye kubanza akirabisha ko nimba ari ubutumwa bwiza bwo kwihana, kw'imbere yo kububwira abandi nawe akwiye kubanza akabwirabisha ko, akabwibwira. Mu yandi majambo ni nk'ababwira ngo ndababwira yuko nimwagumana ingeso nk'iyi yo kuraba abandi namwe mutiraba, nimwagumana ingeso nk'iyi yo guharura abinjira mu ishengero kwa naka n'abaribo n'ukuntu bameze, ko bejejwe canke batejejwe, muzotahira ivyo nyene, naco muzoronka, naco muzokurayo. Ndababwiza ukuri, ico muzokurayo nuko hazogera igihe cagihe benshi bazogomba guca mw'irembo ripfunganye, ariryo rembo ry'ugushishikara kwihana no gukizwa no gutunganya ingeso. Cagihe benshi bazokwipfuza kubishikako bitagikunda, namwe muzokwisanga muri uyo mugabane. Ariko mve, biracashoboka yuko muhindura mentalite, biracashoboka yuko muhindura imitekerereze yanyu, ivyiyumviro vyanyu. Umviriza, bicitwa uyu munsi, umve ndababwire, mwebwe mwese muri ngaha, mushishikare guca mw'irembo ripfunganye, muharanire kuricamwo. Nubwo abandi boba batariko bararicamwo, nubwo abandi boba bararambiwe bakabivamwo, nubwo naka yoba atakwamiye ivyamwa vyiza, nubwo naka yoba abonekana ko ari umupagani kandi ariwe murongozi wawe, ariwe pasiteri wawe, wewe ntukore kuri ivyo. ariko umviriza, shishikara guca mw'irembo ripfunganye. Inzira niyo nyene, nturaba abandi, iryo rembo rirapfunganye,
ku buryo bidakunda kuricamwo ubanje gukwega iby'abandi ngo ubyinjiranemo. Uravye iby'abandi ntibizokunda kuca muri iryo rembo ripfunganye. Niwitwarika iby'abandi bikakuravya ishinga by'abapagani n'abatarabapagani ntibizokunda kuca muri iryo rembo ripfunganye. Ariko umuhinga wabyo nuko ashishikara guca mu irembo ripfunganye, nuko ashishikara gukizwa, kuko nicyo cogira ikimazi. Icogira ikimazi mu bwami bw'Imana nuko abantu baharanira gukizwa. Umuntu wese ku giti ciwe agaharanira gutunganya ingeso, umuntu wese ku giti ciwe agaharanira gutungana, kuba uwera nk'uko Imana yamuhamagaye ari yera. Ibindi si ibyiwe ntibimuraba. Iby'abandi batariko barabigenza neza, ibyo sivyo bibikwiye, sivyo akwiye kwitaho cyane. Akwiye guhangayikishwa nuko mbega ndatunganye, kuko niyatungana akabamira ivyamwa, akabereka ingeso nziza z'umuntu zivuga cyane gusumba amajambo y'umuntu. Ibikorwa umuntu akora bishika kure kandi bifise ubushobozi bwo kubwira, bwo kwemeza abantu gusumba amajambo yiwe yovuga. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cyo n'umutima tugomba dusozerere ngaha. Rero kuvuga menshi siko kuyamara muri ano majambo yose mvuze. Ico nari ntumbere kukubwira ngo ukwiye gushishikara guca mu irembo ripfunganye, kuko bitagenze gutyo we uzosanga uri kurahomba ku giti ciwawe, usanga uhombeshejwe no kuraba ivy'abandi ariko utaravye ivy'iwawe. Ugasanga uri muri wa mugwi w'abantu bavuga y'abandi ayabo bakayicarako. Ugasanga uri muri wa mugwi w'abantu bafise akarimi karekare, kakandi bavuga ngo akarimi kavuga intagore karagororoka, cyangwa ngo ururimi rw'umwe wenyene rukamwa ayasose. Uwumvirije ati manyaje y'umuntu umwe avuga ibyiza gusa cyangwa avuga ibibi gusa ku kintu kanaka, bivanye n'ingene wewe yahisemwo kuvuga ibyo byonyene, ariko ukibagira ko hariho ukundi kuri kunyegejwe inyuma y'uko kuri. Imana yacu nedutanye nano majambo yo tugomba dusenga Imana. Mbega uri kurashishikara gukizwa? Mbega uri kurashishikara guca mu irembo ripfunganye? Canke nawe uri muri uno mugwi w'abantu baraba abandi ariko bataraba ibibaraba? Ugasanga nawe umwanya muremure nuwo gukritika abandi ko badakijijwe, bo gukora abapagani. Mbega babandi ho rukritika ubwo weho nukora nkabyo. Imana yacu nedutabana n'amajambo. Rero nipfuza yuko umuntu wese amubera umutsima w'ubugingo kugira ngo arabe yuko ariko arashishikara guca mu irembo ripfunganye. Urashobora kuba waramaze kuva mu irembo ripfunganye ukuweyo n'isaku, ukuweyo n'ububeshi, ukuweyo n'ingeso mbi, ukuweyo n'iyindi nyifato iyo ari yo yose itabereye abantu bari mu rugendo ruja mu ijuru. Ariko mugabo biracashoboka yuko utunganye ibidatunganye, ugasubira ugaca mu irembo ripfunganye kandi ugaharirwa ibyaha. Nano majambo n'umuhigwe umuntu aharanirana naryo, yamagerageza uburyo bwose ngo ashishikare guca mu irembo ripfunganye, kuko uyu hariho ingero idasanzwe mu bwami bw'Imana azoronka. Ariko n'umuhombe ubu utariko araca mu irembo ripfunganye. Rero ntiwari ukwiye kuba mu bahombe, ariko ukwiye kuba mu bantu bariko baraharanira kwezwa, mu bantu bariko baraharanira gukizwa, gutunganira Imana. Ukwiye kuba muri abo. Mwene data ukurikiranye kino kiganiro umutsima w'ubugingo cyo n'umuze dusenga Imana. Tuzosubira mu kiganiro umutsima w'ubugingo cy'ubutaha. Mwami Yesu, turagushimiye cyane kubw'amajambo twumvise atubwiye ngo dushishikare guca mu irembo ripfunganye, dushishikare gukizwa uko bukeye uko bwije, kuko hariho igihe umuntu azogomba gukizwa bitagikunda, hariho igihe umuntu azogomba guca mu irembo ripfunganye bitagikunda. None rero mwene data yumvirije rino jambo akaba asanze nawe
hariho ibimutsinda mu byo twavuze no mu bindi byose mpwemu yera amusobanuriye mu mutima mwemeje. Hanyuma akaba avuze ngo Mana mbabarira, nari nkwiye kugira umutwaro wo gukizwa gusa, nkaranira kwama nkiza uko bukeye uko bwije kugira ngo mbe mu bo wemera. Rero uyu muntu nuca umugwiza kw'imbabazi, imbabazi zawe zimuboneke kumwe zumutunganye, hanyuma yemerwe nawe, maze ivyo ugomba byose bishishikare kubana nawe mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, tusabye tuvyizeye, amen.